Agashi. Kaza mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Fari, ndashaje pera ntushimye mazi ndabige. Ndetse ngene ndayikunda. Akirashira amagwaro derrière rwambe ndiyogereza amaso. Reka shana derenga. Umengo naguye nicaye. Wowe nari gute? Ishimire hiyo. Iyo umera nkanje naho. Vuga gusiya mashini ndawe. Hewe, wow, oya vraiment tuyitwara. Jamani wayishonye yari ayipimye wewe. Vugisha kuri Fari. Dekora yingabi. Aha. Yo, beba shano tambira he. Tangura utamberero ndayiguhaye. Izibu utotse kutyo. Mwisubiza ku mubiri wanje. Merci beaucoup chérie wanje. Njezo na dimashi harageze ngo uje mu misa. Ha. Zodega jasha. Azocu wambaye. Oya vraiment uraberewe. Twimesurira rero sinagiye kukugabira no kukumesera. Eje ntangorane wewe mbwira. Nudo ntakuntu. Acabandanya ryarigara. Reka shafara kubinyibutsa. Udosha yaratunaniye. Nubishure giwe nirigara. Udovre majisi nakubwira ingena mbabaza. Umuhungu azi ubwenge kurya. Aretse kwirigara. Urabona ko yamaze kurikiwerewere nk'amaposi. Nk'uba yarahije amashuri nk'abandi. Nibyo shafi. Umuntu yamweretse irigara. Yaratugire nabaho ubonye maposi. Zechi maposi ndakibonye. Yo, numva no kijya namenye. Ndisuka atakindi cyatumye udahunga kwirigara. Nikubera induza papa na mama za misi yose. Nibyo shafi. Kuko ndazi ko rujya hari umwana mwiza akunda kwiga kandi aciye ubwenge kandi nk'ubusha bararije nk'abandi ntiwihebure fi Rudo arashobora gusubira mu mwaka agaheza nawe mbega Fari iyo mana twayikura he none ko papa watagishwanira mama wawe hajya wibaza ko Rudo utabibona wewe hewe papa rero usigaye undi muntu ngo ngwiki iyo mbonye ingana asigaye afasha mama sidavyumva vrema birandindira igicitani cyari cyamugiyemo cyarirutse cyaciye gimbwira muri Rudo shafara turagowe ahubwo Fara ndazi ko mama yafashije papa kugira nta kubite mama nambwiye ashaje dufashe no kwibi mama bibaza ko yakwa nk'umusengeza na wiwe burya je ndazi ko abibona yazi ingene yamarika aridoga Rugo shafara nuko imbonye ingene papa yahindutse na Rudo yo mukurayo ivyo nivyo fi mugarantwe ntitwabirekera ba mama gusa aha je natanga amasengesho kera no mutwe disongesho kugira ndabe ko yohinduka nuko umuganiza ntituzovyibagire fi usenga ni bon simaka vyemerega shafara nk'ubu nari naramubwiye ngo amperekeze aranyankiye nibukebuke jenzi ndamubwira shiramo n'utublage tw'abavyara kandi sha nivyo ugukuri gushira mu kuyaga uraza uramuryoshya umwiyegereza sivyo gashafari ndavyemeye 100% kuko burya nazi vya Rudo birambabaza cane Imana ikuhezagiye shafari sore tumusengera ndabe ko yohinduka fiyo ndakuremesheje n'ukuri Rudo azohinduka kuko ntacana nigisabisho Rizabe sa urazura torora wumviriza ko ari yongwe canke ari misurupiya mbe hari ubukima warajya kumbatiga hewe twe urabona ko arico kidutunze mukobwa mwe ndabona mwarimbuye myinshi yego kuva ejo twitona tukaba tutarayimara yasha ahubwo reka nze ndatora imihoro mpava nteka ngira ngo urayikumbuye erega ho nabahari muri quartier isanzwe byashika tugasoma imyumbati reka kumbwira ko hari umunyabukima yorya imyumbati ntuziwe inyama zoba zagiye hehe oya inyama barazirya ariko ntibazamaka imisi yose n'ibijumba hariho ababirya nawe uravuga reka wa mugore we gutangara burya nuko yanse ko bitubwira n'abarara ubuso uwo barondera ubukima ntiyobabura nyene kuko hari ikintu cose ni faranga uramutse ubuza amahera nta no ugurana ngaguhe erega gasore ntibibaza ngo bafungura inyama imisi yose ngo hari ico baturushije urazi wifungurira imyumbati canke ibijumpu waronse nutwo duharaga ugashirako mwishwanje hakaba ari uwo gusumbya gukomera mumbwirire mutanga yasha burya ingeze akamaro nasanze ari izi nyene twirengagiza kandi zitanazimba nukuri kose ucirenza ko urukombe rw'amazi meza hoho emwe nanje hari wabimbwiye ngo aho ubusumbije uwanyoye ikiyera karenza ko n'inyama nanje aho nabi ivyo biyeri n'inyama ivyo abantu birigo barirenze ariko shambo nico gisagara cibukima cari cakuguye neza nukuri ntacabaye amashuri waraye ko nkumuye reka abavyeyi namwe kunshurira amashuri nayo amaze vyahehe kandi uyu mwaka ntamenye
uti ntiwamenye Garizabe ya nagira waje kudutumira tuze kuguherekeza gutora diporome. reka wa muvyeyi we kuncurira amagorwa naboneye ubukima nini kagora ntayo nari bwabo vyagenze gute Garizabe? urumva mama yampaye indaro jewe ntiyigeze afata ko najyanye no kwiga yamfashe nk'uko nabandi umukozi wiwe. Yo none uwo mama nta nico mwapfana? sisenga wanje ubu n'ukuri nabonye ko umugenzi ashobora gusumba inshuti. Ivyo bibahosha warari we n'inshuti shika niba vyarakuvuye ku mutima. Ubu rero wakora akazi ko mu nzu. Iyo gafuma kaba ko mu nzu ni kaba ko mu kabari. Wadandaza mu kabari Garizabe? Hanyuma ukiga ryari? Ivyo kwiga nabikora habonetse akanya naho nyene amasaha yo kunywa yahetse. Mbeko numva ibukima ngo barara baranywa. Wumva wararonka n'umwanya wo kuruhuka gasha? Erega vyarashika nkarara ntanasinziriye. Amagogo naboneye ukimagaye no kwironkera ishuri no sinosubirayo. Oya kutamenya uzokwigora usubireyo. Shani wocera amashuri hagati ari vyo wari waranse. Chamba waje cyane gahakwa no gusa. No gukoreshwa nk'imashini atana ari mweshime ngo ntugace bashaka no kundandaza. Kukudandaza gute Garizabe? Uwo mama yaguma ashaka kunsambanisha. Ikigabo kiri hano cyawe cyamuhaye mahera. Ivyo bintu vyarakoye ko Garizabe? Naratunuye mutama. Ukuri kose? Naca nibuka yandeye mbivuga ngo ngo urarira make mwana turi wanyu gacatekereza. Icyo gufu c'umugore cagira ngo kiragutunze kiza kiragushuhurira kuba gusambanye. Yemwe hariho abantu bazopfa nabi. Narakirageje kuza ndacirinda gushika umunsi kinsanga mu cumba c'ikimazirahe ndarira tawa ndibuye. None umupfaye ngo hitwa ngo yaragutunze ntiyagutabaye? Shoni baza ko vyabaye yarabetse kuko ntiyigeze yitwara kandi wabingiriye yaramubonye. None wewe uwabikugiriye ntiwamumenye? Ariko muyegwa gute kandi ari wanyigisha. Yawegaye yavumwe jya kugoba muzo baragenda niyibuka imagaye mwe ririyo. Ahubwo umenga nta nicamira kuko abavyeyi benshi baba bibona aho niyo batabigize nk'uruhara. Rizabe ivyo bintu ntuzusubire kuvyemera iryo bara ntawe ugihanganira. Reka kubyihanganira gute kandi umugabo afise ububasha bwo kunaniza kw'ishuri. None utamureze ntibona ko waruye kunanirwa abona wumva yakumariye ikiga ntuzi naho yoba yarakimumariye nagukingira ikibaho umuntu yuba ukagushurashuza uwo warize. Yaba uyo mugabo canke uwo mugore agutunze bose bategerezwa gushengezwa. Reka naratinye ko rocombura byose mutaba nkabura homba naho niga. None ngaho ibukima waba ntabashinga ntaye nkanje bariyo. Aho nari kubibwira bariho bari kunyereka aho nitura ariko naratinye kubera bayinasha urakabona witinyiye uboneye ishano mwishamba akizwa no kugumya ibanga. Abagesera nkabo sabo guhishirira. Rizabe ukaramuka usubiye kwigayo uzokwihagarere kubisubiriye utakubutungane n'inyamiramabi nuzobura umuvyeyi yagumije ibanga yemera kuguha indaro. Epo urabona Mama Toni nibiki abantu bakubanye bashi ku murongo niko uravura? Ndiko ndakora hari biki? Mama Toni nibiki uri kurarira? Ikasi ndiko ndarira ni ikintu kingiye mu jisho Jose. Shakureke kwigura bimpisha ndabona ko hari ikintu kitagenda neza vrema habaye. Jose nena biranteye isoni ko ndiko ndakubwira ingorane zanje. None gasha ingorane utazituye umugenzi woziturande. Gusa nuko nanje wa muri kurabimbwira ataco ndi bugufasha. Abagore mwagize Imana mu kubaka n'abagabo babasonera kandi bakabumviriza. Murashimira Imana n'ukuri. Oya sha ntiwihebure. Hari igihe Claude wawe yohinduka. Reka mebe nwenge ngo Claude ahinduka. Nuko kuma wizeye sha hajya nta kinanira Imana. Mbega urazi catumye mpagarika kwakira abantu. Zansi ko nihangana kubera
havuye umugore ngaha ndamwitegereza ndabona ko afite ingorane kweri. hanyuma reka rekasha mu maso yaravyimbye umubiri wose naho yuzuye ibipfufuri. ngo yabaye ikirere we ntuca wumva ivyo ari vyo yirirwa arakubitwa nkanjesha yewe abagore twarago naciye mbona asha nanje Claude ariko aranyimagura ntagira uwo ntabara nca numva biranse n'ukuri. no papa tone aracagukubita ati kunkubita ubu ntihageze rero rafa paseho nagarukiye kucobo n'ukuri yahatswe kunturira Imana irakinga sa yego ivyo birabaho emwe kuguturira nyeniga mu matoni erega noneho vyarenze vyarenze n'ukuri aho hose yashaka ko ndamusinyira sheke ngo azoje kwitorera amahera kuri konti. come on aho ku kwezi guhezesha nta n'ifaranga nabonye. wereka kumbwira ntuzi ko nyene naremeye ndamusinyira mama wanje nta kanturira none hamagara rutamajana yoga yewe sha nawe nturuhuwe kweri wumva aya magogwa ngo wowe shajoze mugabo ga mu matoni ndakubwire nawe sinzi ingene umeze vrema umugabo arasesagura ivyo mu nzu gahora akagukubita ugahora gushika nashaka kuguturira mu nzu gahora none ngire gutega mwana wa mama none kubera gute bivugaga mu matoni ati kubivuga ndafise aho ndabibwira wewe ga yemwe umviriza ndakubwire mama toni hariho ibigo bijejwe kumviriza abagore bafise ingorane nk'izo zawe mu rugo ndabizica Jose none urindiriye mugabo nja kubivuga ngo bimarike ntajewe nkeneye ku biciro ry'umugani ngo abantu bose bagende baritwengera nuko bitaragushikira shawora abana kubihora se mu mutima mutoni none uzokoma wemeye gukubitwa imisi yose ngo niko zubakwa mama ikana ukuri suko ivyo bintu ngo niko zubakwa turakwiye kuvyamiriza none kurwaga Josiane nkuriki nawe mbwira nawe mvuga ndabona ko papa tone umunsi umwe muzosanga yinciye mu nzu. erega nje ndiko ndakubwira sha umviriza ndakubwira genda kuri centre ruhuka ubiganira ingorane ufise. Jose oya nawe hajya ntibakira abagore n'abakobwa bashoshejwe ku nguvu gusa aho niho ubihendera rero wewe hajya bakira abagore bose bafise ingorane harimo n'izo zo gukubagurwa mu ngo hanyuma bakabafasha iki umviriza ndakubwiye mu matoni wowe uragenda ubiganira ingorane ufise ndazi neza ko batazobura ico bagufasha sha numva bigoye mama eka nta kigoye kirimo kuja kwimenera agatabi gashaje Josiane ku muntu utazi umuntu ubonye rimwe sha si coroshe kandi ga mu matoni ndakubwira aho bigeze je ndumva ko ubuzima bwawe bubangamiwe cane kubangamirwa gusa nta wundi muti ni kugenda vrema sha sinzi none ga mu matoni umaze kwivugira ko umugabo wawe mwambikanye impeta arisika ko kwicira mu nzu ntiwumva ko hageze kumwitwarira vrema. Agashi muheje gukurikira igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Dufatiye kuri iki gice c'111 muje gukurikira Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Ibigo bifasha abakora amaba bafatiye ku gitsina nandi mabi akorerwa bapfasoni biriho. Ibitaro n'amavuriro CDFC, Humura, Seruka, Nturengaho, Abubef, Inabeza, Swa Burundi, Croix Rouge n'ibindi. Mbe none ko mama Toni akorerwa ayo mabi azohava vyitura. Bandanya mukurikira igikino Agashi. Abifuza kubaza canke guterera ivyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 7180 Bujumbura canke kuri email agashi@populationmedia.org canke kandi mukakura kuri 22 27 83 91. Kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku nimero 75 ubusa 55 ubusa 55. Agashi uranegera neza ugaruranye mu bari kwanyu Agashi kaza mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Mbega Anje uyu munsi urasubira ku ishuri wapi ntahonje washaka ikiga mama nimba ufise umwanya rero ehe genda ku isoko gusuma cengira nsimbire kuri banki nje kuraba ko atacifisuye wayaturungiki yerega yaduhevye mama urankurira mbega Anje we nukura mve basha wumvise amaheje utangura kuyumva ivyo ndakugurira hari wowe ugomba utangure kwihindukiza
none ntitwari twavuganye ko uzoca umpa amahera kugura impuzu mukama wanje rindira mbanze kuraba si ico yarungitse hama turavugana ibashira nimero ko atayimenya alo alo Oui, Anje ni sawa. Ndiriza. yo riza bite Ni sawa Anje. yo ikagona ni gute wasanze bakomeye Abo muze kubona barakomeye Anje. Usaza nje kengere niwe ntaramenya ivyiwe. Ushika ni sasi ndamubona. yo none nagira muri kumwe washikiye he none Nashikiye kuba banyisha. Kuhira harabaye umusakasha ntiwakwibwira ko higeze kuba haba abantu. yo ntumbwire Kengere nawe no kugira hagusa. yo reka kumbwira ariza Asigara igikumbu cini kagona. yo Faranga ryose ronse atwara mu bakobwa hewe ni birebire sha. yo none wa mugambi wo kwiga hiyo ubona bizoshoboka gariza yo none uzoca ubigenza gutega wangu dushanga hibuka ima duhangane na kopina nta kundi kandi baye ngira nje kurondera kengere nayo numvise ndagukumbuye yo ego sha urakoze sawa turi kumwe Anje kumengariza afise ingorane zikomeye nibiki mama ku bintu biriko bishikira riza oya hariho vugana ziba ese kuribwa n'ubutokuriye mama sa uwo muriye ninde rero musaza we kengere ku bisanzwe asa n'uwamwirukanye amatungo yose abavyeyi babasigiye ngo yahereje mu bakobwa ko abana b'imfuvyi bahora bafatana mu ndagaye bagasangira twose abo bo vyagenze gute mbega urazi ko no kugira riza asubira ikagona kwabaye nk'uguhunga sa ahunga ikiganje ahunga Claude mama ubu nta n'ivyo uzi ko riza yafashwe ku nguvu na Claude sa iporeka kwa mubesha Claude ni muwe gitoye imboregwa mugabo yofata ku nguvu riza na Jackie bimbwira nibaza ngo riza ariko arabesha abo babari babivuga gushikaho nisomera ikete Claude yanditse amubwira nyene asaba ikigongo ivyo mukama w'ikigongwe we ivyo bintu byarabaye mama aho nta blague irimo yo none ko nguma mbona Claude pita kwa Popina ijoro n'umurango nkuko umengo byose ni sawa ni birebire mama ayo mahera nje ku isoko hakiri karahubwo oya banza umbarire none riza yaragiye kwa muganga ati kwa muganga Popina aramwankiye kuvuga ikintu na kimwe yaragiye ngaho aratuntura ahava jikagona none urumva musaza we kengere nawe ivyiwe mama we hewe ivyo bintu birateye ubwoba ntutse izo ngorane zirarenze ku muntu umwe n'ukuri Popina nawe ari we muvyeyi riza afise aragafata abaye umuvyeyi yarakamena ibanga umwana akomerekeriwe ntamujane no kumuvuza ivyo birabaho hasha nta n'ivyanezwe hewe oya reka je nzomubwira usubire kwa Popina gamana none wa musi waje kumuhanura ntiwavuye yagututse erega ibara ryaraguye sinabimenya sinoguma ngaho ibintu bimeze uko reka nze ngende duhangane we kizito sabwash nakubwiye ngo ufate ico ushaka ndeko mugabo rero ntuborego vyoneka nabi muri bano bantu ariko gajana tujupa tubiri maze kunwa nitutwomborera negaze mujurama n'akanyama urabe ko ari cyo zingira ash ni washaka ko akongera n'ibindi nibaguhe kuko no munsi nakwitiza uje wafata ico wifuza basi nari mu buzima nibanyongere ko ari be ndigihereregwa erika jane jewe sinshobora guhaga inyama nibagume bazana ngume ndazikeka kizi hagiwe nturahaga inyama nari nta n'umunsi n'umwe heregura igikoko erika jane umubiri wanje urazikeneye kuko uzironka gake wazijya atari yo mfyeza ry'amagufa baba basigaje mu kabari aje reka wakongere yindi imwe urumvura igisigo sino kwishinga jewe sinsubira sitatu zirakwiye ngabo kwambuye kuri umuzi ufata neza twagera gutaha turahitana isani y'umuceri niba yaragendenzeko ugivyo mu nkono navyo niho notanda umugabo abushitse reka inyama ntizihaza jana nanje ndabikwemereye uje wahaga nari mu mwanya wa mama wagire yende mushireko ni piripiri nyinshi dadarariha kizi nta yindi usubira ucuja no kubyumuceri reka turarize ejo kuko uramenya ko indu yibariye ico wayirarije ntibwira ico wayihaye mugabo ngo amavuta y'umugabo yamuraye ku murundi ariko kizi turamayeri yindi mbwira mbandanye ndaguha mugabo ejo ntihazagira ico mbaza banyina nivyo nivugira nashira ko umuceri n'ibiharage
uno munsi ndaza akaguru mu ikoma na bwa bujumbu bwa Sabina sindaba ashe reka naje uno munsi navyo kurya vya Sabina nkora ashego uraza sha turekere bwirutwe burabe ko bwuhaga cyane nona ko je ndumuhanuzi mwiza yego kuma ndakubarira nukaguma iruhande ya Sabina na zya nzingo ziwe gatakintu na kimwe uzovamo harya shasi nari bwakanure ngo mbone ahubwo rero jewe ndifuza gusororera rya mupfasoni Toria ya Kandondere itu wakizezewe musorore ngo nuko yamurusha yoca avuga ngo urasesagura uracura muryosharyosha ku munwa bizoba bikwiye asha nivyo ku kwezi kuza nzoca nsabura urushange ndibuka imanje kwigira neza nanje mba umukobwa muzima nk'abandi shaja n'ubu nambare bajya abasore bahora bagusohokana guha akanyama ntiworaba ingene usigaye usa nsa gute gakizi ni ukuri urumamikazi ntiworaba n'igitutu cyatangiye kwitera urenganye bose bahindukira kugurabira rimwe hora wa mushenziwe ariko none urandaye ibisusu kandi ndi mushikawe erega jane akareho karavugwa kugira ngo ni jewe gusa amaze kubikubarira rindira sha uzoraba nawe ujya bwameza ngahe je ntakubesha abantu bazonyoberwaho bambonye reka jewe nahatawundaba umandanye inyorora gutya novamo umuntu kabisa ariko noroha ivyo nje ndaguha iminsi yose gakizi none ntuyakorera uno munsi nashatse kukunezereza kuko ari umushahara wa mbere jane sabwe ni ukuri ndagushimiye cyane kandi na jewe kwemereye ko umuzi nzori tsitara zogusubiriza mu ndumane n'ukuri wowe kizito kwera usorore wowe rindira gato bizoraba kandi shakizi ubwo nubona ko vyoba vyiza nguze nk'ibiro nka 2 vy'umuceri ngashira bwene bwacu nabwo bukumva ko nahembwe jane uri kijuju kubera ukaramuka usumye Sabine natugiye ahora zana ntazosubira kuzana namba hazokwama gusiganya ngo uje urasuma kandi shabwa undi kizitubona ku ushima ndahabona zanaye amafaranga wagira ugura uwo muceri ndakwereka icyo ndayakoza itu nimba ushaka ko tuyarya ubunyene ashi ntayo ndaguha umva jane ibaje ntayo tujya ubunyene ahubwo nagomba uyame tuyabyaza yandi bomba ndandaze tuje turaronka akanyungu kizito ico kintu wewe wodandaza kikaduha inyungu ni giki mbwira kenge we nawe ufata umwanya ukurira ishamba imbere y'inzu iryo ntahakubona nari kuhava nibaza ngo nta muntu akihaba erega n'ubundi nta muntu akihaba reka ntawe uhari wabonaga mama wanje nawe nkiri umuntu ndamutse ariho uburiye kureba mu bandi bantu kandi wese amuragwa aho ngaho bitekeye nk'urubwo bubosha imbere urabona nari ndyoheye ngo niyindi deme ije kundamutsa kumbe yari wewe kingeri uko gusigaye umeze waheruka ameze gute mbere zawe sawa uraho kanya jewe aha naho kana ari ku mugabo gake none ko utari ku mugabo iyi minsi yose wari umaze utaboneka hano ikagona wari hehe cyangwa wagiye gukorera ubumara y'ahantu kuri twe tutazi aho bagukorera hose urahazi ariko ntibyo ntangaza cyane bisa ntiyabereye agatebe aho mu nzu yicaraho kuri iryo buryo unyinjirira mu nzu ndazi iyo uvuye reka kingera inzu usigwawe twayisigiwe n'ababyeyi banza umbwire iyo uvuye kwanza nyiri iyo wahora ntuze jona sinahora ku ishuri kingera reka sigaho mvuga uti wahora ku ishuri nayo amashuri mwarakevye aho ibonze aho wowe uravyiganiza habe wowe ubona usa n'uwiga norokanzwe n'iyi mishatsi nasukishije nje muri vakansi kangera mbise shani itorero intebe nicare nakubwiye nti niwicare kuri iryo biryo mwe murabona ejo ntumura ko uwo munsi w'itabi kandi bimuka nk'urumogi ukanyigira inyuma uti rero waraguca amadiplome ga mama wanje kugira ubashe kwiganza mu rugo kwa data ivyo ntukurabasha none gakengera iryo muto ntiraguriye yenda none wazanye n'ukuntu bagantuze ya data wanje ambabarira nashaka numve kurunguka sha nanje ugiye cyo mfashije inyungu ndonka ndayikoresha mu byo nkeneye urumva nawe ni waronka diplome yawe sinzo gusaba ngo numfashe kandi ibyo bimenye none kengeri ibyo keneye ntushobora kubironka ukaronka n'ibyo ufashisha mushikawe mwose rimwe sha nizabe ibere twasangirira kwiye no kuri kwa Mungu rizabe
ntuze wibaze ko hari ikindi kintu dushobora gusangira mama yangu. kubera Oho, amahera nkuramwo yose arankwiye. Uravyumva neza? Ahubwo ndaguhenze ntunze. Naceweho nyene sinkwiza. uti ntukwiza Eka. canke uyohereza mu bakobwa no muri iryo tabi ritava ku muntu. None akamaro k'amafaranga si kuyakoresha icyo umuntu akeneye. Mbega ivyo by'abakobwa byo ninde yabikubwiye? Nanubwire vuga ko yakoze iki? Ko n'iyi nzu ubamwo mbona iri mu gutemba utarigera uyisanura. Rizabe twubahane. Uranyumva? Utetwe. Abakobwa ndabajamo nyene. Wibaza ko ndabiharira jewe. Biragusha. Kengeje sinzanye no kumva ubwo burofa bwawe urumva. Je ndiko mvuga uburofa. Iyo abi nikagona atariho nataye urudogi sinari kugaruka. Cika none ugirinde. Nje amafaranga y'ishuri shamu byavye bansigiye. Mpereza kandi je nta kindi. Ntunyubusa ka wa mwaka wagira mbuze kwigurira imoto. Jewe moto yawe rero ntayo nkozeko. Genda rero mva mu maso. Fumu mpacakiragiye basimje kukigurisha. Amahere nkeneye ndazi kaza kuvamo. Reka shaka kwitwengera. Kijya kiradio cyo bakiri ngaha. Kijya nakigurishije kera. Yo. Mbere n'amafaranga nakigurishije ngo sinshika nico nayakujeje. Kingero urumva ingene wasigaye urasesagura ivyo dutunze. Kandi ubona twa naho turi bantaho nikora. Namba naho nikora ari wewe. Jewe mbuze aho nikora kubiri mu nzu sivyo wanje none. Kenshi biri mu nzu ntitubisangiye. Mwisangira nande. Kandi wenzo gutora abashinga ntaye batugaburire Kingero. Uti Kigali zabe. Ego. Baraguhenzesha. Batugaburira iki? Ivyo abavyeyi badusigiye. Wahaze naco imenasha. Naribaze ko nzokuri kusesagura ivyo dutunze. Mwe nande. Mbene wagurisha ibyaso byose. Wowe uzovyara bazogurisha ivyana. Bazogurisha ivyo nzoba nabasigiye. Mbega hujya nkuwimuka aho uzosiga iki kwisi. Kengeri nuko mfise akanya gato. Novuye no batugaburiye. Rizabe. Nuko aracafise agatima ugabura itongo naje wekenge. Bazotugaburiye. Nohebura nukuri. Oya. Ubu mbere urabizi. Ngiye kurondera umubingo ari kubita icamunara. Aho urahihende. Hadi uzogurisha ngihema. Ndahihende. Kandi nzosiga mbwiye bahama bikurikirane hafi. Nta tongo uzogurisha tutagabuye. Uti nta tongo uzogurisha Garizabe. Ngihema je. Shiraha. Ntushobora. Shiraha. Dutegezwa kugabura tukangana ko twaravukanye. Hamwe utobugihema naho. Buzwane kiguhema. Ahubwo nuko ndinda digo. Mbona nuwo kwihoza uzohava wicwa n'iryo tabi. Uri kucira imisi Garizabe. Ash, agasema karama. Burya wowe niho utangura mu kuzimu. Irishano ntuze. Naho kuzi kujya uragurisha iyi parasera urabe kutaja mu gasho. Ego. Sha, nubundi nje nakwirereye ko kabisa. Kandi umuti w'imbwa waha ku rugo. Reka ndakwereke. Ngumira aho gatoyi. Naho utera ubwoba bandi. Rindi urabibona? Nimba natwaye ikintu nanje ngorisha. Ngene ugaro wingire neza. Uti ntuva ngaha rero. Simpaje. Ndakwereke je. Ndakwereke jewe Garizabe. Kingereka kunyuza tabi. Ndakwereke Garizabe. Ndakwereke. Tekereza ko bikoroze. Kakukonga mwotsi. Kengende kura. Oya tekereza ndakwereke. Namurabona irishano. Ano ugomora ndakugomora. Ikosa ribi nakoze ujya munsi nuko nakoretse ukagenda mwe murabona. Shense. Wamusize dakaye. Agashi. Muheje ukurikira igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyafunyo. Dufatiye kuri iki gice cy'ijana na 12 mujeje gukurikira Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Gushigikira wakuru amaba afatiye kugitsina canke gushengeza uwayakoze ni intererano mu kuyagwanya. Mbeno niko Rufina nyina wa Ange abona ko hakwiye kugira igikozwe kugira rizashigikirwe bizova bimworohera. Baranyamukurikira igikino Agashi. Abifuza kubaza canke guterera ivyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 7180 Bujumbura canke kuri email agashi@populationmedia.org canke kandi mukakura kuri 22 27 83 91. Kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku nimero 75 ubusa 55 ubusa 55. Agashi.